mwaje gushigikira umutambukanyi wanje, umudamu wanje, umugore wanje. Uri wanje no munsi babasiguriye byose murabizi murabibona aronse aronse icyo bita akaraka uko nabandi bose nka mwese mwaronse uturaka gusa akarusho nuko wewe abahamagaye mubibone neza ejo ntimuzobone ariko akora ngo vyatanguye gute oya ubure niho bitanguye mu bisanzwe biri official hama rero mu bisanzwe nta birenze mugore wanje azobizeza cyane ngo azokora cyane ahubwo azokora ibintu bizobaryohera azobona neza yuko bishobora kubaryohera hama nimwe nivyabaryohera muzobanda mumushigikira kuko nasanze abantu badushigikira suko badushigikira kuri abatuzi gusa canke badukeneye ahubwo nuko baza gukurikirana ibintu baba bakunze bavuga ati ibi bintu vraiment turakwiye kubiraba biraryoshe biraturyoheye rero nawene aje muri ca gitigiri ca abantu baba posting ibintu biryoshe bakora ibintu biryoshe namwe mukabikunda ndetse mugatumira nabandi kubikunda nkuko twamye dushigikirana rero je mbaye ndiyishura ikibazo kimwe nigeze kwibaza numva neza yuko mengo hari uwo kimbaza umugore umujournaliste umugabo n'umujournaliste ndababwire neza ko n'umwana azoba umujournaliste urakoze cyane ama ubunyamakuru ntabwo nje kugira kandi nta nubwo nje kugira competition n'abantu siko kuko nta experience nini cyane ndabifisemo me nzogerageza ntabwo nje kubipari sinje ngo nce nshoka ngenda urabizi ko hasiye gusinya kontra ntiyahera bakabona bimeze neza nzobandanya nkora donc ngiye kugira nibaza uratahuye kandi urakoze Dear, this is Puja Flavor, this is Industry, yes, bakuzi ba Loy TV, reka ndakubwira ati, my name is Radio, ndabwira I'm back again, nagatse rero, kuri wa mugu wanje, hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira ama hitmaker, hamwe ndakuzanira update news, this is update news, aya n'amakuru mashasha, aya n'amakuru novuga yuko wari ushaka kumva, aya n'amakuru no kubwira yuko abenshi cyane bari bakeneye kumva ati bega bimeze gute. Reka ndakwibutse yuko mu buhinga bw'ibyuma ndavuga hariya ku mashini uri kumwe na Alfred Carf ni watuma ino sound uyumva imeze neza cyane, ni watuma ino video ubona ngaha igenda fresh sana. Yes, uno munsi rero kubwira yuko ndakuzaniye amwe mu makuru novuga yuko wari ushaka kumva, amwe mu makuru novuga yuko aza gutangaza abantu benshi sana. Yes, ni Mama G Kanyamuji. Yes, niwe novuga yuko numufasha bakoresha umwanya, niwe yavyaranye na Koreshumwanya. Mama G Kanyamuji ni mushiki wa Best nawe akaba asanzwe ari umukomedian novuga yuko afise impano ngaha muri industry ya +257 muri industry mu Burundi. Novuga yuko hari bamwe mu bakomedian novuga yuko bari talented bakora ibyo bazi. Yes rero ni musaza wa Mama G Kanyamuji ariwe bita umugore wa Koreshumwanya. Yes uno munsi niho novuga yuko baherekanye contract yasinye aho byamazwe kwerekana yuko agiye kuba umujournaliste, hagiye kuba umuhost, yinjiye muri industry, yinjiye muri game. Bakozi ba TV ino game novuga yuko ni game abantu benshi bakunze kwibaza ko cyane, ni game novuga yuko abana babigeme cyangwa se igitsina kobwa gikunze bikunze kubahira, reka mvuge guco kubera yuko abana babikeme bari muri industry abenshi cyane barakuze kuronka aba Diaspora. Abana babigeme benshi bakora ku ma TV online bari muri no industry ya +257 barakuze kuronka aba Diaspora, abantu bari hanze
bakababera abagabo bakabatwara hanze y'igihugu bivanye nuko babonye impano zabo bivanye nuko babonye ubwiza bwabo biciye kuma televiziyo online biciye muri social media nkuko abenshi cyane bagenda babivuga cyangwa nk'ivyo mugenda mwibonera erega namwe murabibona yes uno musi rero Mama Kanyamugi niho yasinya contrat ni contrat nubwo ko yasinye yemeza neza yuko agiye kuba umwe mu ba journaliste industry yari sanzwe ifise no kubwire ko nawe yinjiye muri game ya industry. Hari amajambo rero benshi batangiye kwibaza ati turazi yuko industry y'abakobwa bagiye mu bintu by'ama TV online bakunze guca baronka abagabo ba diaspora bafise amafaranga, tukaba tuzi yuko bakoresha umwanya hano umwe mu ba host n'umupromoter wo mu Burundi rovuga yuko nta mafaranga menshi afise, ariko rero umugore wamushize muri industry. Mbega bizogenda gute? Mbega Mama Kanyamugi ntazohura n'aba diaspora? Twari tumenyereye rero Mama Kanyamugi ata telefone yiwe akoresha personnel, navuga ko umukeneye barinda guca kwakoresha umwanya kugira umutore. Mbega uno munsi ko yinjiye muri industry, ko yinjiye muri game, mbega azohabwa telefone nawe kugira ngo ashobore kuzara higa makuru? Turabizi yuko ama news urayarondera umurango nijoro ukara utajyamye kuri higa makuru ushobora guhereza abafana bawe. Mbega ko mukumurondera wacha kwakoresha umwanya, mbega Mama Kanyamugi uno munsi azohabwa telefone kugira nawe azararondera makuru bimeze gute? Turazi yuko rero abana babigeme bakunze kujya hanze bice ma TV online. Mbega hamwe Mama Kanyamugi nawe yero nko mu diaspora, mbega azotandukanye na koresha umwanya? Ni kibazo wibaza aho wicaye, nibazo navuga yuko uca wibaza ati mbega bizogenda gute? Mbega ino couple ni couple navuga yuko ikundanye cyane. Mama Kanyamugi numwe mu makouple bamenyekanye biciye kuri koresha umwanya abivanye n'ama challenge bagiye barakora, bivanye n'ama challenge batiyemwo. Ndanakubutsa yuko Mama Kanyamugi ari umu ex warandiri promoter. Gise uno musi rero mbega couple yabo Mama Kanyamugi agiye kuri tele, agiye ku rubuga ahazozwa arabona na benshi, ahazozwa arabonwa n'aba diaspora, ahazobonwa n'abantu kuva mu bigo bitandukanye. Mbega uno musi Mama Kanyamugi hazohurumbira ivyisi bigatuma couple yabo nakoresha umwanya, umubano wabo nakoresha umwanya agwononekara. Hari abantu benshi bavuga yuko aba promoter abana babigeme babasabye ibiganiro, benshi abaririmbyi hirya no hino usanga babasaba ibintu. Mbega Mama Kanyamugi inotere izomworohera? Mbega rero no rubuga ajemwo oruzomworohera? Reka mwumve rero amwe mu majambo Mama Kanyamugi yavuze imbere yuko yinjira muri game. Ariko tukiri ngaho nka Mr Radio kuva muri Low TV, reka ndambwira ati welcome in the game, karibu cyane muri game, tukipfurije blessing wagwan. My name is Radio, tubabwiza ukuri show, we love you so much. Mwaje gushigikira umutambukanyi wanje, umudamu wanje, umugore wanje no munsi babasiguriye byose murabizi murabibona. Aronse akaraka, aronse icyo bita akaraka uko nabandi bose nka mwese mwaronse uturaka gusa. Akarusho nuko wewe abahamagaye mubibone neza, ejo ntimuzobone ariko akora ngo byatanguye gute, ngo byatanguye gute. Oya, ubure niho bitanguye, mu bisanzwe biri official. Hama rero mu bisanzwe nta birenze umugore wanje azobizeza cyane ngo azokora cyane, ahubwo azokora ibintu bizobaryohera, azobona neza yuko bishobora kubaryohera. Hama nimwe nivyabaryohera muzobanda mumushigikira, kuko nasanze abantu badushigikira suko badushigikira kuri abatuzi gusa canke badukeneye, ahubwo nuko baza gukurikirana ibintu baba bakunze bavuga ati ibi bintu vraiment turakwiye kubiraba, biraryoshe biraturyoheye. Rero nawene aje muri ca gitigiri ca abantu baba posting ibintu biryoshe, bakora ibintu biryoshe, namwe mukabikunda ndetse mugatumira n'abandi kubikunda nkuko twamye dushigikirana. Rero je mbaye ndiyishura ikibazo kimwe nigeze kwibaza, numva neza yuko umengo hari uwo kimbaza, umugore w'umujournaliste, umugabo n'umujournaliste. Ndababwire neza ko n'umwana azoba umujournaliste. Murakoze cyane. Bakuza Roy TV, Bula Bula Peace International TV, Bula Bula Raj Media, Bula Bula n'aba bose abijya bose mwasenga. Murameze neza? Murameze neza?
je Siriyana basi nizo nyene ndabitahura neza yuko nyene mama Kanyamuji yacerewe yani nyuma yo ngaboro tuza kuvyishira nko mu nyuma nta gaso nyene ama by the way amazina yitwa Stone murawe kaze sana yani ni vyiza sana kuba mwageze no kuba mwihanganye for real guys murakora cyane nyene muranakunzwe sana ndiko ndavuga cyane kugira ngo nizi ziri ngaboro zibashe kumva nyene ibintu nk'ivyo on tuzareka dukoresha umwanya twa tumaze gutanga n'umwanya utari mutoya reka dukoresha umwanya rero kugira ngo tubashe guhereza manager wa Raj Media TV abariwe atangura kuvuga yishite mu ncamake amajambo y'ingenzi y'ingingo kugira ngo dukoreshe umwanya we ntiyarangiza cyo tubaza ibibazo kone ko mapu zipanze ama rero mutamu urahawe kaze sana. Urakoze cyane ubunyamakuru ntabwo nje kubita kandi nta nubwo nje kugira competition n'abantu siko kuko nta experience nini ya cyane ndabifisemo me nzogerageza ntabwo nje kubita ari sinje ngo nshoka ngenda urabizi ko hasiye dusinya kontra niyahera bakabona bimeze neza nzobandanya nkora donc ngiye kugira ibaza uratawe kandi urakoze okay sinzi impamvu mutari mwabimbagije ngira mwari mwashimye ko mumpamagara iryo munziko me mukazi byo kuvuga ngo mama naka kandi biba biri muhame izina nzoza ndakoresha shasha oji abenshi kumvuga n'iryo nsanzwe nkoresha mu bisanzwe niryo nzoza ndakoresha no ngazi ngiye kurihindura abenshi muri sawa ibyo rizokora izina rizoza rirakora ni kuri Raj Media ni shasha oji niryo nzoza ndakoresha murakoze. Okay, brand yanjye si umenyesha makuru me nizere yuko icyo umuntu wese ari atari cyategerezwa gukora nk'akaroro wewe wiki icyo wigiye n'icyo ukora no oya niko ndamwishyura icyo yambagije donc icyo uri kurambwira ngo brand yanjye si umenyesha makuru mu gihe tugezemo icyo umuntu abonye yokora uragerageza urazi ikintu cyose ari kugerageza reka rero ngerageze muri ibi hama n'ibyakunda aba ari cyo nkora murakoze cyane hama ku bintu bijyanye na kontra ariko mwebwe n'ibyo muba mwibaza yuko umuntu asinyiye ubusa ndumva aribyo ashatse kuvuga me ntabyo muba muzi neza na neza nizere ko atamuri yemeza ikintu ngo yemere ngo wamuhaye imodoka atayihari ibyo niko ndabyizera donc akazi kose gafite ibanga ryako kubijyanye n'umushahara nyine wabivuze si ngombwa ngo umuntu abivuge gusa icyo ndabemeza ntabwo nsinyiye kontra ubusa umushahara sesi uko ntawukorera ubusa narinze nemera kuza gusinya kontra uko mbona yuko kanoti kazinjira siko icyo ndibaza uragitawe ntabwo ngiye gukorera ubusa ndiko nkora ibintu byunguka kuko nta gukorera ubusa bigihaza bize uko dutunzwe n'amahera urumva ndibaza nayo cyo kwishyura kugira wadutaho oya icyo no gusaba reka uzoshigikira ibikorwa byanje hama uzobona igihe nzokora kandi urakoze icyambere amazina nyakuri nkunda kuyavuga reka ndasubiramo nitwa Twagirayo Chantal amazina y'ababyeyi icyo kindi ubagije ngo ikintu ngiye gusumbya wundi ahahora no urazi yuko ata muntu yishima kwishima woshimwa n'abandi reka uwo mwanya tuha ababosi banje aba aribo bazobona icyo kintu ko nibo bazomenya nibo bazi ingene uwo wundi yakora nibo bazobona n'ingene nakora nibo bazobona ati hariho impinduka canke ntayihari icyo kibazo ngo naje ntacyo nokitishura koreka ababosi banje nibo bazogira icyo babonye hama urakoze kandi gutaha je ndapre ibyo basomye n'ibyo niboneye je nabonye bimeze neza nubwo ibintu bihinduka uko no musaho byiriwe siho birara me gushaka kuri mwaya n'isaha je nabonye harimo ibinkingira nabo nyene bikabakingira sawa kandi nizere yuko nta muntu yizera ibibi reka nizere ko bizogenda neza bigatuma nticuza mu ze mwanyuzwe fasha uno mwanya ndabashimira mwebwe mwese mwaje kudushigikira
umutima w'urukundo mwatweretse n'abandi atari twebwe muze mubereke by'ukuri ntitwumva ukuntu twoshima ariko Imana yo mwijura yibandanya ibagira neza mu gikorwa cyanyu aricyo cyacu Imana ibandanye bakomeza tere muji imbere muri make kwa gushima no gukenguruka murakoze ibyo bisata bibiri biri principal nkaba nababwiye yuko bizoza kwiyongera ibyo kurondera amakuru nk'ingene mubizi ariko Raji Media nta kindi kintu izo kwivanga apari y'ibyo nababwiye nta cinema nta comedy izo kwivanga muri Raji Media murakoze hama ikindi gikurikira abajibazo bibiri ngo mbeko ko mutadu presence abandi ubona ngaho pembeni kandi tuzi yuko bakina ibindi bintu canke baserukira ibindi bisata tuzi kandi tubazimo nuko ikintu cyose ntikicobura umufasha burya umubanyi niwe mujyanga twabonye ko tutoza twenyene tuca twishikiza kuzana n'ababanyi kugira ngo badufashe muri iki gikorwa kubw'ibyo abana batanguje Raji Media bayitanguza na comedy ndazi Raji Media muyiravye mu ntango ma video zitangura yari comedy ariko twagiye duhindura kimwe ku kindi hagera yaho dushika kuri game challenge hamwe na charity ariyo ubufasha dufasha abantu batishoboye ibintu nk'ibyo